Murakoze ku kibazo Jean de Dieu yahagaritswe nk'undi muntu wese yoba afise icyo ashaka kubazwa n'ubutungane bw'igihugu. Ni ibintu tumenyereye, jewe nsanzwe ndi mu Burundi mugabo akora. Iyo rero umuntu akora kenshi hari igihe ushobora kwifuza kumenya ibyo akora nk'uko bikunda gukorwa, nta gishasha kirimo. Nahagaritswe nk'uko abandi bahagarikwa kugira ngo ntomore neza iby'amaproje nariko ndakora muri iyi minsi. Hanyuma byagenze uko nyene turaganira n'abari baduhagaritse ni leta, hanyuma barabitahura ibyo turimo, bemera no kutuba hafi. Bimwe mu bintu twishimiye no munsi, bimwe mu bintu bitunezera. Hanyuma rero uyu munsi tukaba turi hano nk'uko mubibona, na cyane cyane muri aya madomene yo gutwara abantu hanze asanzwe atamenyerewe, n'ayamenyerewe akaba atasanzwe akora neza. Ibyo nabyo ntaboreka kubivuga, ariko twaraganiriye baratwereka ko twozohora tuganiriza leta imbere yo kugira icyo dukora, tugasaba impanuro. Bimwe mu bintu twumva nk'ikintu cyiza cyane. Yego cyane. Byakabikunda rero mazoza mu kubera ko twamaze kwishura amafaranga. Iyo bishyitse twebwe mu masezerano dufitanye, biravuga ko iyo bishyitse tukica mu kintu kimwe, arekuriwe nawe kuduha ikindi gihe afise umwanya. Ibyo rero nta ibyo kuza byo nitegeko, bishobora kuba bitevye gusa, ariko kuza ko twaramaze kumwishura ntibyemeye ko adusubiza amafaranga. Rero ntituzoyaheba, dutegereza kumuzana aririmbira abarundi. Yego cyane. Diaspora inasinzira. Turabaramukije mwebwe rero muri ko murakurikirana ibwana by'umunesha kuri Dikobu TV. Iri ni ijwi ry'abarundi baba mu mahanga. Ndasubiye ndaguha ikaze muri kino kiganiro kidasanzwe. Ikiganiro ngiye kugiranira n'uyu mubona hano, kumbaraza kubibwira mu buryo buhagije. Yaragize iminsi novuga yarahagaritswe, ivyo furaza kubimenya. Jewe nitwa Emery Nimbona. Yego, murakoze cyane. Nanjye nitwa Jean de Dieu Nishishikare. Karibu. Yego, Jean de Dieu, tubanze tugukeze, warugize iminsi warahagaritswe. Yego, murakoze cyane. Yego, mu majambo make, Jean de Dieu yari yahagaritswe bigenze gute? Murakoze ku kibazo Jean de Dieu yahagaritswe nk'undi muntu wese yoba afise icyo ashaka kubazwa n'ubutungane bw'igihugu. Ni ibintu tumenyereye, jewe nsanzwe ndi mu Burundi mugabo akora. Iyo rero umuntu akora kenshi hari igihe ushobora kwifuza kumenya ibyo akora nk'uko bikunda gukorwa, nta gishasha kirimo. Nahagaritswe nk'uko abandi bahagarikwa kugira ngo ntomore neza iby'amaproje nariko ndakora muri iyi minsi. Hanyuma byagenze uko nyene turaganira n'abari baduhagaritse ni leta, hanyuma barabitahura ibyo turimo, bemera no kutuba hafi. Bimwe mu bintu twishimiye no munsi, bimwe mu bintu bitunezera. Hanyuma rero uyu munsi tukaba turi hano nk'uko mubibona. Tukaba dushima kuba twidegenja nk'uko bisanzwe, kuba twarasobanuye ibyo bashaka kumenya. Yego cyane. Amakenga rero bari bafise imbere yo kuguhagarika, basanze mu by'ukuri ataco wagirizwa muri rusange. Muri make iyo umuntu akora, turi mu bantu bagerageza gukora cyane. Iyo ukora cyane rero ukora byinshi. Barasanze ko hari ibyo tugomba kuzohora tuganira nabo imbere yo kubikora, kandi iyo ni impanuro nziza ku muvyeyi. Umuvyeyi arashobora guhanura ibintu ukabikora, naho ubikora neza ukabikora neza kurusha. Nico cyama kinezera umuvyeyi buri gihe iyo umwana ariko aratera yevuriwa muri domaine yiwe. Rero baratweretse ko twozoza turasobanura hakiri kare imbere yo kugira icyo dukora, tukaganira na bamwe mu babishinzwe. Hari amaministeri ashinzwe bimwe na bimwe mu byo bagiye batwereka, na cyane cyane muri aya madomene yo gutwara abantu hanze asanzwe atamenyerewe, n'ayamenyerewe akaba atasanzwe akora neza. Ibyo nabyo ntaboreka kubivuga, ariko twaraganiriye baratwereka ko twozohora tuganiriza leta imbere yo kugira icyo dukora, tugasaba impanuro. Bimwe mu bintu twumva nk'ikintu cyiza cyane. Yego cyane. Benshi Jean de Dieu nibaza ko abakurikirana imbonesha kure bamuzi cyane cyane mu bintu byo gutunganya ibiteramo n'ayandi maproje cyangwa indi migambi itandukanye. Umugambi woba waratumye uhagarikwa, ibyo byo gutunganya ibiteramo byaba birimo? Oya, nta birimo, ariko muri make byari en general byo kuganira kugira ngo twerekane ibikorwa dukora, uko tubikora. Je numva ari ikintu cyiza. Nubwo nyene abagenzi bacu bari hirya no hino bafise uko bacakiriye,
kandi birumvikana baratubuze ko ntitwabiri twabyiteguri baragira ama reaction birumvikana umuntu iyo utabona iyari hari gihe urondera aho bariza benshi muri bugasanga bakoresheje mbere na pression nini kubera maybe urukundo usanga ukunda umuntu wawe cyangwa iki rero ivyo novuga ko byari en general nta kintu novuga special bafatiye ko ngo ni iki mugabo cyane cyane bitwarimo byo gutwara abantu hanze nibazi ko byatumye bifuza kumenya neza abo turi impamvu tubikora n'ingene tubigenza kimwe navyo mu bintu ataco bidutwaye yego havuzwe byinshi ku mbuga ngurukana bumenyi urazihaca byinshi za Twitter ahatandukanye ku mbuga ngurukana bumenyi muri rusangi muri kano kanya woshobora kubwira abantu amagara yawe yifashe neza muri rusangi meze neza nta kintu na kimwe cyerekeranye n'amagara nigeze noza kuvugira hano vraiment nta ngorane mvise yego sanzwe ndi n'umuntu amagara yanjye yifashe neza yego naragize amahirwe ndakora siporo njya neza yaboneka nta kibazo mvise cy'amagara sinibaza ko sinifuza no kukigira kubera ndakivyirinda iyo uko nshoboye yego cyane wowe usanzwe uri umurundi aba mu mahanga nimba ntihenze uba mu gihugu cya Sweden ukaburangurira imirimo y'iterambere hano mu gihugu cy'u Burundi benshi bazi barakumenyereye none diaspora y'u Burundi hari icyo baraterereye kugira ngo Jean de Dieu no munsi abayidegemvye diaspora y'u Burundi ndashimira kubera ko ni bamwe mu bantu bagize aho narindi kuraba uko umuntu amerewe rero iyo wahagariswe birumvikana guhagarikwa ukwidegemvya iyo utafise ukwidegemvya rero umuntu akakugera ko aho uri ni bimwe mu bintu biryoshe navyo turabishimira abayobozi kandi diaspora y'u Burundi yarabikoze turanayishimira cyane baratugezeho baratuganiriza turababwira ingene ibintu bimeze kandi baratubwiye ko bagomba gushyiramo support ibintu bikanyaruka ayo matohoza akihuta kugira ngo umuntu ntaguma atakaza umwanya munini wo gukora ibikorwa ngo arindiriye ko umuntu amenya amatohoza yego iyo bishitse abantu bagahagarikwa hari igihe usanga bacitse intege ugasanga mbere n'imigambi bariko baragerageza kurangura haba harimo n'iyiteza imbere igihugu ugasanga baciye bamera nk'abadebukirwa ugasanga barasubiye inyuma wewe mu migambi wari usanzwe ufise uriteguye kwibandanya tangorane Ego imigambi turayibandanya gusa akenshi nk'ibi hari igihe usanga ufise kontra ugomba kubahiriza hari igihe rero mu makontra bizwi aba bantu dukorana b'abazungu bari professionnel cyane ku buryo ushobora kugira nk'amahirwe rimwe na rimwe ugasanga je ntivyanshikiye pour le moment ariko hari igihe bishobora gushika kuko meme n'uwundi azoza mu myaka iri imbere iki guhagarika umuntu kugira ngo umenye ni kimeno nasaba na leta uwo muhagarika iminsi mike hanyuma bikaba prioritaire kugira ngo ntasange n'ivyo muhagarikiye byamaze kuyangara hanze rero je nta ntege nokika kubera ko iki gihugu ndagikunda cyane cyambere ibindi igihugu canje bise igihugu kimwe nta bihugu bibiri bise kimwe arico ciki nta bintu rero byo ntege na nyarijya bampagaritse bashaka kumenya ibyo ari byo atakindi kiri inyuma y'ivyo bintu mbega waba wahagaritse ikingo kingana gute nibaza ko hariho ababa badashobora kuba babizi nahagaritse iminsi 14 ukuvuga imbizi ibiri des semaines yego yego Jean de Dieu dusimbize gato uri umwe mu bazwi nkuko natanguye ndabivuga mu gutunganya ibiteramo cyane cyane nkaho wigeze kuzana umuririmbyi wo mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda yitwa The Ben mbere ufise n'umugambi wo kuzana uwundi muririmbyi wo mu gihugu cya Nigeria Rema yego nimba ntihenze uwo mugambi umeze gute muri rusange umugambi umeze neza ariko nagomba ntangariza abarundi ko nasanze muri izi ndwi zibiri ntari ndahari hari bitameze neza muri ibyo bitameze neza rero tugiye kugerageza turabe ingufu twoshyiramo ko zingana kubera ko aba baririmbyi bakomeye bafite abantu benshi babarondera ntabwo ari twebwe twese tubarondera jewe Rema narababwiye muri press conference ndamushaka kuri Noel biranka ndamushaka kuri Bonane muri December navyo biranka umwaka uheze uyu mwaka nyene rero muri December iyi December turimo biranka kubera disponibility ibyo narabisobanuye ariko nari natombe ndaronka 14 février
mugabo ndafise amahirwe make yo kuyibura nayo asanga byimuriwe muri sama ni naho nagira amahirwe kubera ko bafise ama booking mesh ku buryo ashobora guha booking y'imyaka 3 iri imbere kandi ntibiboneka neza ariko nanone nta shwana ari mfise nagomba kubikora uko rero turigiye kugerageza na equipe yanje turara tutajyamye dukora kugira ngo turondere umunezero w'abarundi no kumurika igihugu mu makungu ntacyo tutazokora ngo bikunde ariko n'ivyatugora tuzogaruka tubabwira nimwe dukorera nta bandi kuko twebwe turahura nawe tuba tumuzaniye abataragira ayo mahirwe keshi umuririmbyi Rema muheruka kuvugana ryari Rema twavuganye uyu munsi ariko yarafise flight yiwe yagira afata urugendo mugabo nta mwanya munini twavuganye ndafise programme yo kuvugana nawe saa 9 z'ijoro za hano i Burundi ndi bumenya amakuru ibyerekeranye n'igiteramo kuko hari ibyo ntubahirije ubu tuvugana hari amasezerano sinubahirije amasezerano ko hari des semaines ntafise access kuri telefone yanjye ntafise access yo gutravolinga birashobora kugira ico byica bisigura kwizo ngwizi zose wazimaze murashobora kuvugana yego ntavugana n'umuntu n'umwe haba n'abandi bapartenere batandukanye mu maproje menshi mugabo cyane yarema kubera ari yumbagije yarahuriyemo yaragize ibibazo muri irihagarikwa yego Rema rero mu majambo make mbere ko tunasozera Rema ibiganiro vya nyuma vya Jean de Dieu na Rema bigarukira hehe ico kibazo ntaco oya ibiganiro bisabwa ko twokora kuri aho byari bigeze n'ahantu heza kubera ko niyo mpamvu twabibwiye abantu buriya amaproje tuba dufise mu mutwe arenga umuriyoni ariko ayo ntituza kuyavuga kuko maybe umwanya wayo nturagira ariko iyo umuntu yitoye agahamagara kamera nk'uko nuko ico kintu aba yamaze kubona ivyemezo by'ico kintu rero ibisabwa byose twari twabikoze ariko hari n'ibindi tutakoze ko byagomba gukorwa muri izi des semaines nakubwiye byononekaye ariko nanone nibisanzwe kubera ko igihe kirahari dushobora kubivunjamwe abandi dushobora kubihindura tukabigira ikindi kintu canke n'ivyo bishobora no gukunda kuko nakubwiye ko saa 9 z'ijoro dufitanye kiganiro nawe twizeye ko kiza kugenda neza mugabo wewe uvuga uti naho bitokunda kumbere kwacha aza kuri Saint Valentin le 14 février bya nkabikunda Rema zoza mu kubera ko twamaze kwishura amafaranga iyo bishitse twebwe mu masezerano dufitanye biravuga ko iyo bishitse tukica mu kintu kimwe arekuriwe nawe kuduha ikindi gihe afise umwanya ivyo rero nta ivyo kuza vyo nitegeko bishobora kuba bitevye gusa ariko kuza ko twaramaze kumwishura ntivyemeye ko adusubiza amafaranga rero ntituzoyaheba dutegereza kumuzana aririmbira abarundi ego cyane Jean de Dieu niteka kuvugana nawe cyane cyane ku munsi nibazo ufise akanyamuneza ko kuba wasubiye kuronka umwidegemvyo akajambo kanyuma woshikiriza hano kuri televiziyo ya Diaspora nakahe akajambo kanyuma noshikiriza kuri televiziyo ya Diaspora ni no reka ndakerekeza kwa Diaspora bagenzi bacu nakajambo ko gukora ivyo bishoboka byose ngo duteze imbere igihugu impamvu ndabivuga nuko ibihugu tubamwo Diaspora nibaza ko ari umuntu aba hanze y'igihugu ciwe jewe yomba igihugu mbamo kiratembere gusumbya hano turi hari byinshi byo kuharabira umuntu akabizana hano bimwe mu bintu nkorera hano ni ibintu mfise aho nabirabiye harimo n'igihugu mbamo rero Diaspora ihurikiyemo abantu benshi ihurikiyemo ibihugu byinshi ihurikiyemo ibihugu vya rutura kandi harimo abarundi rero ndasaba abo barundi nabo nyene ngo bakora uko bashoboye umwe wese muri domaine yiwe yerekana inguvu ziwe tureke bwa bukritike bwo hirya no hino bwo kuvuga buriya nta kintu cyoroshye nko kuvuga ariko iyo hagize gukora usanga bitandukanye birabe niyo wagize indoto ukarota biba vyoroshe kuko biba mu mwanya muto kandi birakunda ariko iyo byose ugashaka gushira mu ngiro kimwe muri bya bintu ijana warota mu minota 10 haraho kigutwara imyaka 6 canke 10 rero cyane cyane aba Diaspora tubera karorera abarundi twazize mu gihugu twerekane ubumenyi turahura muri ivyo bihugu tubamo kuko burahari nabo bandi bagira ico batwigira ko haba mu bikorwa bitandukanye n'uwo buri bikorwa apfumagira imvugo nziza ihumuriza bagenzi we imvugo yerekana ko umuntu afise kazoza ico nico
norangiriza ko neza kuri cyane televiziyo ego yanyu. ariko ikibazo ca nyuma nibaza ko nari nacibagiye ku munsi w'ejo hani Bujumbura haratekanijwe inama idasanzwe y'amanyamitahe batandukanye kugira ngo barabe ingene boterera mu iterambere ry'igihugu na cyane cyane kugira ngo igihugu gishobore gushika ku mbona kazoza nk'igihugu cifashe kandi giteye imbere. Iyo nama izobera ngaha mu Kigobe hani Bujumbura. Iyo nama ubona nk'uruhara rw'abadiaspora b'abanyamitahe nawe burimo muri rusange, ubona uruhara rw'abadiaspora mu guterera muri iryo terambere ry'igihugu ari nkuru? Uruhare rw'abadiaspora ni runini kubera ko abadiaspora twagize amahirwe menshi, abarundi bari hano bamwe na bamwe bataragira, twagize amahirwe yo kujya gukorera amadolari, gukorera amayero, gukorera ayo mahera y'agaciro gusumvya amafaranga y'amarundi hano iwacu. Ibyo rero hariho benshi batarosa ayo mahirwe kandi bayashaka kandi bashobora no kuba boya byaza umusaruro. Ibyo rero reka tubikoreshe nico ndariko ndanavuga wanashima, ariko tunarahure n'ubwenge tunazane na bagenzi bacu kubera ko diaspora bivuze ibintu byinshi, harimo no kugira abagenzi hariya, kuko ntiyoba muri Canada umbwire ngo nta bagenzi na batanu fise bashobora kuzana ibihumbi $100 bateranije. $100 birimo kampani ntoyi, birimo birashobora gutangura kampani ntoyi mugabe bishobora kuba ikintu kinini. Ibyo turabikeneye hano. Ibyo rero diaspora ifise ikibanza kinini gusumvya meme n'abarundi bari hano, nubwo hari n'igenge nibaza banaturusha bari hano, ariko siko byari bikwiye kugenda. Twari dukwiye kwiyerekana tugakora, tukiyerekana mu ibikorwa byacu bikavuga gusumvya kujya tujya mu makomantere, tujya ku ma Twitter no ku ma YouTube gusa ari ukuvuga gusa. Dushire no mu bikorwa, tubona amahoteli y'abadiaspora, tubona ibitaro, tubona amashure, tubona amaproje mu madomene atandukanye, dukwegera ku barundi bene wacu, dukwegera ku bana bacu, dukwegera ku miryango yacu ariyo barundi n'abarundi kazi. Ni ako kamo ka Jean de Dieu numva ahubwo nurangiriza ko kino kiganiro. Jean de Dieu niho harukiva kumbore warukira nk'umwidegemvyo, warugize iminsi uri mu kibanza nibaza kitoroshe, ariko uno musi wemeye kuvugana na televiziyo Dikobu TV, iteka ryasanzwe tugushimiye. Murakoze namwe n'iteka mu duteye. Ibi byose buri gihe tubifata nk'amahirwe, nta kintu kimwe cyo gufata nka gitoyi kihari mu iterambere, mu rugendo rw'iterambere. Ibintu byose biba bifise valere iyo koko biri mu murongo wawe. Rero je media ndayikunda, niyo yatumye abeshi duhura. Media maze kungeza ahantu heshi, maze kumpuza n'abantu beshi, maze kunkorera akazi katari gato. Ndayubaha rero, je ndubaha media, nkubahana banyeneyo. Iyi rero yoyo najengira ndi muri banyeneyo kuko numvise iyi ni iwanyu kwe ni iwanyu. Nuko rero ndamushimire Jean de Dieu, twari turi kumwe muri kino kiganiro. Ni naho sozereye kino kiganiro. Mwakoze kudukurikirana. Jewe nitwa Emery Nimbona. Mwashobora kudusanga ku mbuga zacu zitandukanye, imbuga ngurukana bumenyi. Turi kuri Facebook, kuri YouTube, kuri Twitter no kuri Instagram. Twebwe ni Dikobu TV, televiziyo ya diaspora. Mugira aho mwubaha. Diaspora da Sinzi.